harahimbajwe kuri uyu wa gatatu yubile y'imyaka 85 igisagara ca Gashoho kibayeho. Turi muri Komine Butihinda mu ntara ya Buhumuza. Ibirori vyatangujwe no gushira ingori z'amashugwe ku cibutso kiraho mu Gashoho cibutsa amabi yabaye kwa gatanu Myandagaro mu mwaka w'1994. Ivyo birori vyabaye ku civugo kiragiti nduguruye twamugina banyagashoho muze dufatane mu nda dutsimbataze amahoro n'umutekano, zo nkingi y'umubano mwiza, ubumwe n'iterambere rirama ndugaye twamugina. Mu nkuka ya misa herejwe aho mu Gashoho ku kibuga citiriwe demokrasi, umusaseredoti yigishije kubijanye n'ikigongwe c'Imana. Yahamagariye abanyagashoho gusaba Imana ikigongwe no gusubiza hamwe. Sabe umukama kandi atwubahure tubone gusabana ikigongwe. Ubore wese yashoye gusaba ikigongwe rega si kubwo gwimo gwabaye gusa, twese turakeneye ikigongwe kuko turabacumuzi. Ariko ico twemera kandi tutomborejeko nuko turabacumuzi bagiriwe ikigongwe. Umukama yemeye gutanga umwana wiwe Yesu Kristo ku musaraba kugira ngo ibicumuro byacu tubyozwe ubutagigaruka. Ariko tukamenya ko sekibi igumiza konona ivyo umukama ashaka kurema ukundi gusha. Nitwihende rero ngo twebwe ntitwacumuye, twese turakeneye ikigongwe c'Imana. Harabaye kandi n'ibishinga ntahe kukungene igisagara ca Gashoho arico cashikiyemwo abanyamahanga, ivyatuma ico gihe cari igisagara c'ubudandaji gihurumbirwa, ariko biza kurangizwa n'amabi yabaye mu mwaka w'1994 aho abadandaza bishwe abandi nabo bahungira mu bindi bisagara. Kurira ngaho dukorana turakorana gushikaho baboneye ibintu bitagenda neza, bamwe baca barimuka bisubirira Bujumbura. Ni Bujumbura naza kurangurayo bambonye bakanyakira tukavugana neza, bakampa n'amadeni kuko bari babonye izo baro bari bampaye nabishuye neza. Ico gihe jewe nakora mu nzu, umuzungu yamambwira ati ntusohoke hanze. Hanyuma hari witwa Karibwami rero nawe twigira guhura mu ijoro ati ntuzosubire kugagara ngaha mu Gashoho utashe mu ijoro. Uwo muzungu rero databuja Supiro yari umuntu yumvikana n'abanyagihugu, kuko ndibuka neza nko ngaho ku mpeshi imbuto y'abanyagihugu bayibuze mu Cihonda baca baza akabaha ibiharage by'ideni ubushaka ibiro 10 cyayo ku biro 5 cyangwa 20. Muri ico gihe hageze kugira kuri sezo yo gusarura basubiza ibyo biro nyene yabahaye, nta kindi cyarengako. Igashoho bwa mbere twomenya neza ko ntabwo yari centre de négoce, yari centre commercial iteye imbere cyane. Iyi komine ya Gashoho aho hambere kwezi k'umunani mu 1994 itariki 5 zitaraba nadandaza umunyu aho mu Gashoho. Umunyu narashobora gufunga nkadandaza itoni 3 aho mu Gashoho. Mugo hari umuntu rero yaronka menshi cyane w'umwarabu, umuhungu wa Selemani batazira Mr. Muramuzi Karfani, we yandanazanya 6 itoni 6. Umushinga amateka w'Urundi mu karere ka Afrika y'ubuseruko asanzwe ari imvukira yo muri zone Gashoho yavuze ko kwibuka ivyabaye aho mu Gashoho no guhimbaza imyaka ico gisagara kibayeho atari ukuzura akaboze, ahubwo ko ari kugira ngo batera intambwe. Kari gisagara c'urucuruzwa ku bantu bazi mu Gashoho, abantu bakuze imbere yaho yari soko mpuzamakungu. Abanyekongomani baraza kurema isoko ngaha. Isoko yatangura saa 8 z'ijoro. Abatanzania baraza kurema isoko ngaha. Abanyabujumbura, Abanyarwanda baravariya za Kigali baje kurema isoko yo mu Gashoho no kurangura, kubera yari isoko mpuza makungu.
agashimangira ko igisagara ca Gashoho coba ikibanza ca ba mukerarugendo cane cane mu burimyi bw'ibiterwa njabukamazi. Abanyagashoho barabizi twaramaze kubipanga akamo indongozi za komine mu mbona kazoza ya komine iki gisagara akarere ka Gashoho mukagira karere kubukera rugendo amadolari azaraza ngaha igihugu n'akarere bitore akoyoka kubera igihugu bigashoho namwe ivy'imigambi mwavyumvise hasigaye imibano tubane neza tugaca dusoneranira tugashira ingufu hamwe tugateza imbere aho duherereye mwiteka nitekane nico gize baragomba bahamagarire mufatane munda mu budasa bwanyu mubumbatira amahoro n'umutekano. Ivyo birori vyaranzwe n'amahiganwa mu ndirimbo, kwiruka mu magunira, ibibazo vy'ubwenge ndetse n'umukino wo kumena inkono. Vyaranzwe kandi n'urukino rwahuje umugwi wa Masanganzira United na Gashoho FC. Urwo rukino rwarangiye umugwi Masanganzira United utsinze igitsindo 1-0 bwa Gashoho FC.